Umuntu TV tubitayeho. Nuko ijambo nagira ngo tube turaganira muri uyu mwanya ni iri jambo riboneka mu gitabo c'abaroma igice ca 6 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 23. Umutwe w'amajambo uravuga uti twacunguwe ngo ntituganzwe n'icyaha. Nuko tugire dute? Mbega dukore ivyaha kuko tutaganzwa n'ivyagezwe, ariko tuganzwa n'ubuntu? Biragahera. Ntimuzi yuko shobuja mwihaye kuba abagurano bo kumumvira? Muri abagurano b'uwo mumvira uwo? Namba muri abagurano b'icaha kizana urupfu, canke abo kumvira umuremyi kuzana ukugororoka? Ariko umuremyi ashimwe yuko naho mwari abagurano b'icaha mwumviye mu mitima uburyo bwo kwigishwa mwahawe, kandi mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icaha, mujakarira ukugororoka. Mbivuze nk'imvugo y'abantu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, nk'uko mwaha imibiri yanyu ibiteye isoni n'umugararizo kuba abagurano bavyo, bigatuma muba abagarariji, aba ariko nanone muha ukugororoka imibiri yanyu kuba abagurano bako, kugira ngo mwezwe. Mukiri abagurano b'icaha ntimwaganzwa no kugororoka. None rero ico gihe mwari n'imbuto ki mu bibamaramaza ubu? Kuko amaherezo yavyo ari urupfu. Ariko noneho ko mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icyaha, mukajakarira umuremyi w'ijuru n'isi, mufise imbuto zanyu zizana ukwezwa, kandi amaherezo n'ubugingo budashira. Ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'umuremyi w'ijuru n'isi n'ubugingo budashira, bubonegwa muri mawashayayi aimanu ahaya. Shalom. Nukuvuga aha Paulo yariko abwira Abaroma ubwoko bw'abanyamahanga butandukanye n'ubwoko bwatoranijwe. Ababaza ati nuko tugire dute? Mbega dukora ivyaha kuko tutaganzwa n'ivyagezwe? Rumva ivyagezwe vyahawe ubwoko bwatoranijwe. Aha rero ariko arababaza ngo nuko tugire dute kuko tutaganzwa n'ivyagezwe? Ngo kuko tuganzwa n'ubuntu. Biragahera. Ntimuzi ko shobuja mwihaye kuba abagurano bo kumumvira? Muri abagurano b'uwo mumvira uwo? Namba muri abagurano b'icaha kizana urupfu, canke kumvira umuremyi w'ijuru n'isi kuzana ukugororoka? Rero ngaha ni ukuvuga ko ubu bwari ubwoko bw'Abaroma bwari bwihaye kugendera mu gukora ibitabereye, ibidahimbara umuremyi w'ijuru n'isi. Navyo turabizi yuko ari ivyaha, cyangwa se kwica amategeko ya Musumba vyose. Nubwo Abaroma atari bo bari barahawe amategeko, ariko muri bo hariho ubwoko bwari bwaratoranijwe bw'Abayuda cyangwa se abayasharawani bababamwo. Abo bababamwo rero b'abayasharawani ivyagezwe bari babizi, kuko bwari ubwoko bwatoranijwe buhabwa amategeko. Ni ukuvuga rero ubwo bwoko bumaze kuja kwibera i Roma cyangwa se mu Baroma, bwaciye bwiha kugendera mu bidahimbara umuremyi w'ijuru n'isi, buca butangura kugenda
nk'uko abanyamahanga b'i Roma bagenda. Nibo rero Pawulo yariko arahanura. Ku murongo w'17 aravuga ngo ariko umuremyi w'ijuru n'isi ashimwe yuko naho mwarabagurano b'icaha mwumviye mu mitima uburyo bwo kwigishwa mwahawe. Ni ukuvuga aha turabona yuko bigishijwe. Bigaragara ko aha Pawulo butari bwo bwa mbere aja kubigisha, ahubwo Ntidukwiye yari abandikiye kubera ko ubwa mbere yari yagiye akabigisha, hanyuma inyigisho yiwe bakayumva, noneho bagahitamwo kuyigendera. Umurongo w'18 ngo kandi mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icaha, mujakarira kugororoka. Ni ukuvuga aha turabona ko bari bamaze kugororoka. Mbivuze nk'imvugo y'abantu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, nk'uko mwaha imibiri yanyu ibiteye isoni n'umugararizo kuba abagurano bavyo, bigatuma muba abagarariji. Abe ariko nanone muha ukugororoka imibiri yanyu kuba abagurano bako kugira ngo mwezwe. Ubwa mbere ngo imibiri yabo bayiha ukugabitanya, bayiha ibigabitanyo, kandi bakayiha umugararizo. Nibyo rero bari barabaye abagurano bavyo, bigatuma baba abagarariji. Ni ukuvuga hano ubwa mbere batarahinduka, bakiri muri Roma, bakiva iwabo mu bwoko bw'abayasharawani, ngo abe ariko nanone muha ukugororoka imibiri yanyu kuba abagurano bako kugira ngo mwezwe. Ni ukuvuga ngo bahindukire, bave muri izo ngeso zipfuye za kera bari bihaye mu mibiri yabo kugenderamwo, zitari nziza, zibanduza: ubusambanyi, gusenga ibishushanyo, ububeshi, kubandwa, guterekera, eka n'ibindi byose tuzi ko bizira. Nibyo bari barihaye kugenderamo. Ni ukuvuga kwiha kugendera muri ibyo bintu bisobanura ko ubwa mbere ntibahora babigenderamo, noneho aho batahora babigenderamo barahava baja ahandi mu yandi mahanga. Muri ayo mahanga basanga bagendera mu bidahimbara umuremyi w'ijuru n'isi, nabo baca batazangeso zo kwitondera ibyagezwe, noneho bishira muri uwo mugwi w'abagendera mu ngeso zidahimbara umuremyi w'ijuru n'isi, w'abagendera mu bizira. Nabo baca bahitamo kugendera muri byo. Niko kubabwira ati bihaye kugendera mu bidahimbara umuremyi w'ijuru n'isi, noneho baba mu gitigiri cy'abagarariji. None rero aravuga ati umuremyi w'ijuru n'isi ashimwe kubera ko ubu bahindukiye, noneho imibiri yabo bakaba bayihaye ukugororoka. Ati rero uko bari barajakariye gukora ibidahimbaye, kuba ariko bajakarira gukorera umusumba byose. Umurongo w'22 aravuga ngo ariko noneho ko mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icaha, mukajakarira musumba byose, mufise imbuto zanyu zizana ukwezwa, kandi amaherezo n'ubugingo budashira. Ni ukuvuga ngo ubu baracunguwe, aho bamariye kumva inyigisho Pawulo abigisha. Ni ukuvuga ko bahisemo guhindukira, bemera inyigisho z'umukiza umucunguzi ziba arizo bagenderamo. Noneho baca bajakarira musumba byose, noneho baca bagira imbuto zabo zizana ukwezwa, kandi baca baronka amaherezo y'ubugingo budashira.
noneho barahindukiye barose amaherezo y'ubugingo budashira. Bimwe bari barajakariyemo babivuyemo, noneho bacabiha babihawe n'ukwizera n'ukugendera muri uko kwizera kuvuye ku nyigisho Pawulo abigishije. Noneho baba barose amaherezo y'ubugingo budashira. None umuntu akijakariye mu vyaha, mbega yoronka ubugingo budashira? Haba n'intete. Umurongo w'23 uratubwira ati ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire ya musumba byose n'ubugingo budashira bubonegwa mu mucunguzi wacu mawashayayi Ayman wa haya. Muri Ahaya Hanan igice ca 8 umurongo wa 24, 34 na 44, naho hari amajambo ashobora kudufasha gutahura icaha ico arico n'ingaruka zaco. Haravuga hati ico nico gitumye mbabwira ko muzopfira mu vyaha vyanyu, kuko nimutizera ko ndiwe muzopfira mu vyaha vyanyu. Mawashayi arabishura ati nukuri ndababwira, ukora icaha wese n'umuja w'icaha. Mwebwe muri abaso wa mugwanizi, kandi ivyo so yifuza nivyo mushaka gukora. Uwo yahereye ubwa mbere na mbere ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu kuri, kuko atakuri kuri muri we. Iyo avuga ibinyoma avuga ivyiwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ari we se wavyo. Muri uyu murongo wo haruguru harimo ingingo zishobora gushika 3 cyangwa zirenga. Harimo urupfu ruzanwa n'icyaha, nk'uko avuga ati ico nico gitumye mbabwira ko muzopfira mu vyaha. Harimo kwizera cyangwa se kutizera, kuko iyo utizeye bituma wama ukora ivyaha, bigatuma uzopfira mu vyaha. Narindi hari ivyaha vy'ubwoko bubiri, hariho ivyaha vyicisha n'ibindi bitari ivyicisha cyangwa se biticisha. Ivyaha biri ubwoko bubiri, hari icaha cicisha n'icaha kiticisha. Ivyo uwo bigira ko ikibazo yovuga tugashirako icigwa cavyo kugira ngo tubivuge mu buryo buramvuye. Noneho ku murongo ugira kabiri aravuga ati nukuri ndababwire, ukora icaha wese n'umuja wacu. Aha harimo ubuja, kujakarira mu kintu runaka. Aha noneho baratubwiye ngo kujakarira mu cyaha, kuba umuja w'icyaha. Umuja ni ukuvuga ngo umuja ni umukozi. Umuja ni umukozi. Musanzwe muzi yuko abakozi bashobora kwita bashebuja ngo databuja, mabuja. Aha rero iyo ubaye wajakariye icyaha, ni ukuvuga ubaye umuja wacu. Aha harimo kuba umuja, kujakarira icyaha. Aravuga ati nukuri ndababwire, ukora icyaha wese n'umuja w'icyaha. Icyaha nico kiba kimuyobora, ababaye umuyoborwa w'ico cyaha. Mwebwe murabaso ba wa mugwanizi. Aha nuwundi murongo
ugira gatatu. Mwebwe murabaso ba wa mugwanizi, ni ukuvuga ngo aha noneho tugiye kuba abana ba wa mugwanizi. Tubaye abana ba wa mugwanizi. Ubwa mbere turetse kwizera, duciye tuba abaja b'icaha, nico kituyobora. Noneho tubaye noneho abana, tuvyawe n'umugwanizi, duciye tuza kuba abaja cyangwa se abakozi b'icaha kubera ukutizera. Ngo kandi ibyo so yifuza nibyo mushaka gukora. Tugendera mu vyifuzo vya Satani umurwanizi. Uwo yahereye ubwa mbere na mbere ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu kuri kuko atakuri kuri muri we. Nukuvuga udahagaze mu kuri wese aba abaye umwana w'umugwanizi, kandi ababaye umwana w'umwicanyi. Umwana w'umwicanyi rero nawe ni umwicanyi. Ngo iyo avuga ibinyoma avuga ivyiwe kuko ari umunyabinyoma, kandi ari we se wavyo. Satani umurwanizi ni se w'ibinyoma. Natwe iyo tugendera mu vyaha tukabijakaliramwo, tuba tubaye abana biwe, kandi natwe tuba tubaye abicanyi nk'uko nawe nyene ari umwicanyi. Aho rero bavukanye niho hari akaga gakomeye kuba abaja b'icaha, kandi twaramaze kumenya ukuri. Iyo tumenye ukuri rero dukwiye kukugenderamo kugira ngo tutaba abaja b'icaha cyangwa se ngo tube abana b'umurwanizi. Aha hari akabazo kavuga gati, hari akabazo kabaza gati, mbega umuntu yavyawe ubwa kabiri aba agikora icyaha, cyangwa se umuntu yahindutse akihana akakira umukiza kuba umwami n'umukiza wiwe, akakira umucunguzi wacu mawashayayi ayimanu ahaya, uwo abantu n'abandi bita ngo Emmanuel, ariko ntabwo ari Emmanuel, ni ayimanu ahaya mawashayayi, kuvuga umukiza. Uwamwakiriye akaba mu mutima wiwe, akamubera umwami n'umukiza wiwe, aba agikora icyaha. Wari we wese arashobora kwibaza icyo kibazo. Jewe rero nisunze ivyanditswe ndavuga nti oya, ntaba agikora ivyaha. Ivyo mbivuze ndabikuye mu vyanditswe vyera, vyanditswe n'intumwa Yohani, intumwa aha ya Kanani wa mbere igice ca 3 uhereye ku murongo wa 4, noneho ukagenda ukageza ku murongo wa 10. Uhereye ku murongo wa 4 ukageza ku murongo wa 10 haravuga hati umuntu wese akora icyaha akora ivy'ubugarariji, kandi icyaha nico mugararizo. Kandi murazi yuko uwo yahishuwe kugira ngo akureho ivyaha, kandi atacyaha kiri muri we, inde umucunguzi wacu. Umuntu wese aguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese aguma muri mawashayayi umucunguzi wacu ntakora ibyaha. Ukora ibyaha wese ntiyamubonye kandi ntihanamumenye. Ni ukuvuga iyo umaze kwitwa umukiranutsi cyangwa se iyo umaze kwitwa uwizera,
warahindutse ukitwa umukiza nk'uko babivuga mu mvugo ya giproti ngo numukizwa. Iyo umaze gukizwa rero ntuba ugikora ivyaha. Ngo umuntu wese akora ivyaha ntiyamubonye kandi ntiyanamumenye. Nubwo wokwitwa umukizwa ariko ukaba ugikora ivyaha, ni ukuvuga ko ico ni ikimenyetso cerekana yuko utanamumenye, ntiwamubonye kandi ntiwanamumenye. Bana bato, ntihakagire ubazimiza. Ukora ibigororotse niwe agororoka nk'uko uwo agororoka. Ni ukuvuga urinze amumenya, akamenya uwo mucunguzi wacu mawashayaye, noneho akamumenya akamubamwo, noneho agenda agororotse nk'uko uwo nawe yagororoka. Ukora ibyaha ni wa mugwanizi nk'uko twabibonye hariya muri Yohana, muri Hanani igice ca 8 umurongo wa 34 n'uwa 44 n'uwa 24 avuga ko ukora ni ukuvuga ngo ukora ibyaha wese ni wa mugwanizi, nk'uko mawashayayi yabwira abafarisayo ati muri abaso ba wa mugwanizi, ngo kuko uhereye ubwa mbere na mbere uwo mugwanizi yamye akora ibyaha. Icatumye umwana wa musumba byose ahishurwa ngiki, ni ukugira ngo asangangure ibikorwa vy'umugwanizi. Umuntu wese yavyawe na musumba byose ntakora ibyaha, kuko imbuto yiwe iguma muri we. Ni ukuvuga ngo uwarinze avyagwa ubwa kabiri, akavyagwa kuba umuntu cyangwa se umwana wa musumba byose, umwana w'umuremyi ijuru n'isi, ntaba agikora ibyaha kuko aguma muri we hagati, kandi ntashobora gukora ibyaha kuko yabyawe n'umuremyi ijuru n'isi mushobora byose. Iki nico kitumenyesha abana ba musumba byose n'abana b'umugwanizi. Abana b'umugwanizi tubamenyera kukwama bakora ibyaha. Abana ba musumba byose umuremyi ijuru n'isi tubamenyera kukugenda bagororotse badakora ibyaha. Udakora ibigororotse wese suwa musumba byose, kandi udakunda mwene data wundi nawe nyene aba ari wa mugwanizi. Ico nico kimenyetso kitumenyesha umwana wa musumba byose be n'umwana w'umugwanizi. Tubamenyera ku byaha, cyangwa se umuremyi ijuru n'isi abamenyera ku gukora ibyaha abandi kutabikora. Igice cya 5 umurongo wa 18 ahanyene muri Hanani wa mbere haravuga ngo turazi yuko umuntu wese avyawe na musumba byose adakora ibyaha, ariko umwe yavyagwa na musumba byose aramuzigama kandi wa mubi ntamukorako. Ni ukuvuga ngo urinze avyagwa ubwa kabiri, tuvyagwa ubwa mbere mu kuvyagwa na papa na mama ku maraso cyangwa se ku mubiri, noneho tukongera tukavyagwa ubwa kabiri mu kwakira agakiza, noneho tukamenya umucunguzi wacu mawashayaye, kandi tukamenya uwaduhamagaye ari we musumba byose umuremyi ijuru n'isi, tukamenya n'urukundo rwiwe yadukunze akadutangira umwana wiwe akaza kuducungura, akadupfira ku giti, agahambwa, akazuka ku munsi ugira 3, noneho akaba turonkeye intsinzi. Ivyo nivyo bitumenyesha urukundo rwiwe. Noneho tumaze kwakira ubwo butumwa nako gakiza,
bikaduhatira kuguma muri we. Noneho iyo tugumye muri we ngo araturinda akatuzigama ngo kandi wa mubi ntadukorako, kuko nawe nyene ujya mubi ntamukorako. Uko niko umuntu yavyawe ubwa kabiri akaba uwizera adashobora gukora icyaha. Dusanzwe tuzi yuko ata mwami ashobora kuririra ku wundi, nta muperezida ashobora kuririra ku wundi akiriho cyangwa se akibona. Ni ukuvuga n'abagira kudeta bayigira iyo perezida ahavuye, noneho niho baheza bagategura kudeta kugira ngo bahite bimika uwundi bashira mu gishingo ciwe mu gihe uwo muperezida avuyeho akaja mu kindi gihugu. Iyo bashaka kugira kudeta perezida kihari, kudeta ishobora kuba yo kumwica, noneho bagahita bashiraho uwundi. Ariko rero iyo akiriho ntabwo bishoboka. Nico kimwe rero no kuba twarakiriye mawashayayi ayimanwa haya kuba umucunguzi cyangwa se kuba umukiza n'umwami wacu. Ni ukuvuga ntidushobora kuba umuja w'icyaha, kuko tuba dufise umwami wacu mu mitima yacu, akaba ari we adutegeka, akaba ari we atuyobora, akaba ari we aturinda. Satani rero umwami w'ibibi ntashobora kuronka aho aduca, kubera ko tuba dufise umukiza n'umwami wacu mu mitima yacu, tuba dufise uburinzi buhagije. Ntabwo rero tuba tworoshe ngo Satani adukoreshe icyaha. Nuko rero dukwiye rero kuba abantu bizera batanyeganyega mu gushikama, tugashikamira ivyanditswe vyera n'ivyagezwe mu kuvyitondera, mbere tugabishikamisha urukundo rwo gukunda Data wa twese uhoraho, kandi tugakunda n'ijambo ryiwe, rikaba ariryo tugenderamo, rikaba ariryo twemera ko rituyobora. Ni naryo tara rimurikira ibirenge vyacu kugira ngo tudashobora kugwa mu mwiza w'urupfu ruzanwa no gukora icyaha. Nk'uko twabibonye mu ijambo ryaduhanuye ngo ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire ya musumba byose ni ubugingo budashira. Nta mwami atagaba. Umwami wari we wese aragaba. Umwami mawashayayi umucunguzi wacu azotugabira ubugingo budashira nitwamugororokera cyangwa se tukamuyoboka. Azoduha impembo y'ubugingo budashira. Nitwayoboka Satani umugwanizi, igihembo azoduha n'urupfu. Ibihembo vyiwe n'urupfu. Rero dukwiye kuyoboka umwami w'abami, musumba byose, umuremyi n'isi, n'umwana wiwe umukiza wacu mawashayayi ayimanwa haya, bakaba ari bo batuyobora, natwe tukabayoboka, bakatubamo natwe tukababamo. Niho tuzokira tukabona ubugingo budashira. Ayo niyo majambo nateguye ko dusangirira hamwe kuri uyu munsi. Noneho umuremyi n'isi
umusumba byose ndiho ahayaho abahezagire mu izina ry'umucunguzi wacu wabashaye Imana wahaya. Shalom.